Mwese mwandanya gukurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko basubiye mu kibazo cyo kwiyunguruza kubera hasubiye kwibonekeza ubukene bw'ibitoro. Abo bamenyesha ko gutondera imirongo byahora bitangura nka saa 12 z'umugoroba ubu iyo mirongo yibonekeza no guhera isaha 7 bagasaba leta ko yogira ico ikoze kugira ico kibazo gikemugwe burundu. Mu gisata ca politike umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko inzira iri kirafatwa mu kwemeza abagiye kuba mu mugwi mushasha ujejwe amatora seni ishobora gutosekaza ikiringo c'amatora Uburundi bwimirije. Ivyo nizo yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Inama nshingamateka yaremeje kuri uyu wa kane abantu 7 bagize umugwi mushasha ujejwe gutegura amatora seni. Umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko inzira iri kirafatwa mu kwemeza abagiye kuba mu mugwi mushasha ujejwe amatora seni ishobora gutosekaza ikiringo c'amatora Uburundi bwimirije. Cegera c'umukuru w'uwo mugambwe asanga gushiraho abagize uwo mugwi bikwiye gusubirwamwo ku bwa Phineas Nigaba. Imigambwe abashiramo yigenga n'amashengero yategerezwa kugirishwa inama imbere yuko abaja mu mugwi seni bamenyekana. Urabye bajya abantu bawugize hafi ya bose bavuye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ikigira kabiri nuko ushigwaho yujya mugwi hatigeze haba kuja inama n'ingingo cyane nabo vyega. Aha novuga nk'imigambwe, nkavuga amashirahamwe adakiranira ibyiciro bya politike, nkavuga amadini. Abo nibo bagize ubuzima bw'igihugu bategerezwa kubaza bagaterera kugira ngo haze kuboneka umugwi wumvikanye ko utuma haba ikizere mu gihugu ukaba kozana ikizere bazoshobora kuja mu matora. Dufatiye kubwo burorero bubiri turabona ko ikumirwa rya politike ribandanya. Murabona ko no mu byo gutegunganya amatora hariho gukumira abana bariya. Tugaca tubona rero ko ibi bijanye n'amatora bitanguye nabi kubera ko umuhagarikizi w'ugo rukino atumvikanywe ko. Ikizere rero cyuko amatora canke integuro y'amatora twimirije yogenda neza, tubona icyo kizere gica gitangura kugabanuka. Naco gituma rero twebwe tuvuga duti amatora sayo umugambwe umwe, amatora n'abarundi. Turifuza rero ko iryo kosa ryabaye ryokosorwa hakiri kare kugira ngo abantu bose babazwe, hama abagize umugwi babe abantu bumvikanywe ko kugira ngo nibizova mu bizobe ibintu bizohumuriza bose kandi ibintu bishobora gutuma n'igihugu cyacu kibandanya kizegwa. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko badatahura imvo z'ubukene bw'ibitoro bwibonekeza. Abayaze na radio televiziyo Isanganiro bamenyesha ko ico kibazo c'abarambiye bagasaba leta gutorera umuti burundu bakurikira. Iyo kena cy'igitoro ntacyo mbona no kivuga ko kubera sibyo n'ivyakera. N'ubu turatonze kandi n'ubu kwanza guhera hirya yejo naraye kuri no vote ndakironka mu gitondo. Hariho n'abantu ubuzi biri kubaraherera ku masitasiyo kandi bagahomba bene imiduga nabo ntavyo bemera kwa kuryatongo jena kwisi imodoka ngije kurondera amahera sinayiguze ngije kwica muri sitasiyo ncayi kwakira muri sitasiyo kututaha akamara mazaba. Leta yari yabari abene giye kuko atagitoro kizosubira kubura mu Burundi, ariko inzego zari zihari kandi tubona zikwiye aribo twashize imbere. Cyabuze gute ivy'igitoro vraiment ni hatari twese biradushikira twese tanira bicikora ko niwe muvyeyi wacu ahubwo boraba nyene ukuntu bo bigenza nyene kugira umuntu nyene akaraba nyene yovamwe ibinyene mu buzima nk'ubu nyene kuko urabona yuko nk'umuntu amaze nk'imisata ari kuri station ashobora kwiyumvira ko yo gushorera nk'ikintu akubwira ati wapi
bishobora gukunda naje urabona yuko nta kazi ndiko ndakora. N'ubu nyene ku bijanye n'ico kibazo co kwiyunguruza abanyagihugu bavuga ko batariko baroroherwa mu kwiyunguruza muri kino gihe hibonekeza ubukene bw'igitoro. Jean-Marie Vianney Ngendakumana yishikiye aho abo banyagihugu bari. Dushitse muri ville turatonda imirongo be no kunigana tukanigana haje nka hamaze iminota irenga 30 ndindiriye bisi. Ni bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura tubasanze ku bituro barindiriramwo imodoka zunguruza abantu kugira batonde ku mirimo yabo ya misi yose. Bavuga ko ibijanye no kuyunguruza bitariko biraborohereza muri bino bihe biturutse ku ikena ry'igitoro rimaze imisi gibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ngo biratuma ingendo zabo zihungabana ngo bakanacererwa rimwe na rimwe no kubuzi bwabo bwa misi yose. Najewe nihereye ko nari mfise urugendo ko kuja kwivuza ikarusi ndarindira imodoka yoza kudutora ndayibura. Urabona ko imirongo usanga batonze rana nk'aho musanze turi abantu benshi turindiriye bisi dutwara ku ma service atandukanye. Deje nkaje nk'amasaha ndahamaze iminota irenga 30 ndindiriye bisi. Urumva yuko gucegwa ku kazi iminota irenga 30 uri umukozi ukorera uwundi muntu urumva yuko amanota umaze kuyatakaza n'akazi ushobora kugatakaza. Ugucererwa ku mirimo yabo ya misi yose ngo birabateranya n'abakoresha babo nk'uko uno munyagihugu abandanya abishikiriza. Ubu rero hasigaye hari kibazo c'abakoresha n'abakozi bivanye n'ugucererwa ku kazi. Ivyo bikasha bituma habi ibibazo bidasanzwe bamwe bakirukanwa ku kazi kumvo zuko zitabavuye ko ugomvo zuko baba kukire y'igisagara kazi usanga birateye ikibazo n'agashahara gake baronka bakaca bakora ibishoboka byose kugira ngo aho gashahara bagirene bideplace kugira ngo akazi ntibagatakaze. N'amasaha yo ku mugoroba iyo bagodotse bavuye ku mirimo yabo ya misi yose ngo baramara umwanya munini ku mirongo barindiriye imodoka zibunguruza ibituma bashika mu mihana yabo bwije. Turashobora gutegera isaha 11 z'umugoroba umuntu ategeye agagira gushika mu isaha 4 z'ijoro kubera ikibazo c'amabisi. Iyo bishitse akaza imiduga ngaho ku bituro abantu binjira babanje kugwana bigatuma abasanzwe bakitswe n'amagara batoroherwa ngo kuko binjira muri iyo miduga baciye mu madirisha. Dushitse muri ville turatonda imirongo be no kunigana tukanigana kugira twinjire binjirira mu madirisha bamwe bananigana n'abadafise amagara mbere bamwe bakahasiga nyene nk'imvune. Abo banyagihugu basaba leta ko yotorera umuti ico kibazo c'ikena ry'igitoro gikunze kwibonekeza katari gake bagasaba kandi yuko umutekano wokongerezwa ku bituro bitandukanye ngo kuko akeshi abasuma bakunze kwikika mu kiza mu kubasahura utwabo mu gihe baba ariko baragundana kugira binjire mu miduga. Mbere yuko turangiza no makuru dutandukire mu gisata c'amagara y'abantu mushikanganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana ashikiriza ko itangwa ry'amasoko ya leta muri ubwo bushikiranganje biri mu bizingamika ibikorwa muri ubwo bushikiranganje akaba yabishikirije kuri uyu wa gatano mu nama nshingamateka aho hariko hahigwa icegeranyo ca sentare yubahiriza amatungo ya leta yakoze mu myaka 4 kwitunganywa ry'uburyo muri ubwo bushikiranganje. Bijanye n'umwanya wa marché public nibaza yuko kugira ngo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bikore neza nuko hazoba habaye impinyanyuro ya code de marché public. Twibaza yuko izosubira guhinyanyurwa nk'uko inzego z'igihugu ziriko zirasubiramwo amategeko atari make bijanye n'uko n'inzego z'igihugu zatunganijwe gushasha. Aha anye ngira ngo bazoheza barabe ingene boza baragabanya umwanya uri hagati y'igikorwa n'ikindi. Ubiravye code de marché public y'ubu umwanya bawutunganije baravye uburemere bw'isoko hariho ibitarenze imisi 7 ibitarenze imisi 15 muri publication donc igihe bamenyesheje isoko ko abantu baza kugura amakaye hanyuma bakazosumisiona hariho nibimara imisi 45 bivanye n'uburemere bw'igikorwa biciye muri marché public n'amafaranga y'ico gikorwa ingenangana. Ivyo rero ngira ngo nivyo muzodufasha bagaheza bagahinyanyura kugira ngo izo dere zigabanuke kuko mu bisanzwe utusanga isoko rihera bije
umwaka waheze ataco dukoze. Nyandi duce turangiriza n'amakuru twari twabateguriye mwakoze mwige mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.